Umugambi cyambere na mbere twawiyumviriye kuko wari umugambi woroshe gushira mu ngiro paraporo y'ibindi bikoko byose. Wari umugambi woroshe gukora gusumba uko ukorora ingurube canke gusumba uko ukorora inka. Kuko ibindi bitungwa biratwara uburyo bwinshi muga urukwavu cya turusangamo n'andi mabanga abarundi benshi batari bazi. Urukwavu twarusanzemwe amabanga agiyakurikira nk'amaganga yago twasanze ari fumbire ikomeye ku biterwa akongera akica no bukoko ku biterwa mu buryo kama ata bintu mva ruganda bongeyemo. No kuvuga twabihereye kuva mu 2019 no kuvuga twatanguranye inkwavu zigera kuri 10 muga izo nkwavu zirarondoka ziragwira ku buryo zigera no ku rwego rungana inkwavu 300. Ubu muga mutugendera mu hasanze inkwavu 100 kubera byaratugoye ifunguro ryazo ingene twazikurikirana bica biratugora kuko sanitorore nga mu gisagara cya Bujumbura rero izo nkwavu 300 byari bigoye kuzifungurira. Tuja dufata intumbero yo korora inkwavu nkenya dushoboye kurera zitotutera n'ingorane mu kuzifungura ko yazozo biratorohera paraporo yuko twatunganyisha. Muga ihangiro ntiryari inkwavu 100. Ihangiro hano vuga yuko tukiri ku ninka fondation turiko turubaka. Ihangiro ko hari gushikana inkwavu ibihumbi nka 10-15 ku buryo babantu bose baturondera ko inyama z'inkwavu tubakwiragiza bitatugoye. Isoko iri novuga kwiriho nk'akaroro nk'inyama ko kugeza ubu novuga yuko ntashobora kuba ndonka inyama ishobora gukwiragiza abazisaba bose. Ama restaurant, ama hoteli, ama boucherie benshi nibo dukorana. Nta rukwavu ruja munsi y'40 no kuvuga tudandaza ku kilo inyama. Hari gihe duhora dushora n'inkwavu zipima ibiro 4, ibiro 3, ibiro 5 kuko ziratandukanye. Hari izo bita ama New Zealand, hakaba izo bita ama Fauve de Bourgogne. Rero ayo ma Fauve de Bourgogne no kuvuga ni inkwavu zigwiza umusaruro w'inyama gose. Twebwe turonka inyungu y'amafaranga mu mezi 6 kubera bikitugora mu kuzifungurira kubera bwa bushobozi buke bwuko tworonka ibyo tuzifungurira. No kuvuga turi ikiringo cyo korora izo dushoboye n'ikiringo cyo gusarura. No kuvuga dushora buri mu mezi 6 tugashora inyama ntituja munsi bira 300 neza cyane. Ingorane nta kazi katabura intambamye. Intambamye ya mbere no kuzifungurira nabibasobanira ndababwira ati ihangiro ntikwari korora inkwavu 100 ntikwari korora inkwavu 200. Twari dufise ihangiro ryo korora ibihumbi birengana 10 by'inkwavu. Muga kwera yanzitizi yo kuzifungurira bikitugora tuya tworora nkenya atari ko twavyifuza. Oya beshi bari ndiko ndabakaburira ubwenge novuga yuko bari nkinyuma muga ubu beshi bariko baratahura akamaro k'urukwavu. Ubu beshi baranyegera bakambaza ingene nabigiyemo n'ingene nabitanguye muga kubera bwa bushobozi bwo kurora nkahonda bakirira ndabahayo ma formation ingene boshobora gushika aho ngeze biracagoranye. Nkorera ahantu mu kibanza novuga kiri gito ku buryo ntushobora kwakira abantu 10 kuko ababisaba ni beshi mu gwara kuko ngaha mu gisagara neza cyane ko urukwavu mu mateka yago narubonyemo nago ruransahiriza ku buryo nanjye hari iterambere ntanga mu muryango. Nivyo nize nta naho bihuye nivyo korora nize electricité industrielle. Cyaratangaje kuko byari bimenyerewe yuko dutunga ibitungwa mu gisagara. Yaratanguye aratunga ibintu by'inkoko muga inkoko ziramugora gatoyi kora ibintu by'inkoko byaduze ibiciro nk'ibigori byarazihimbye. Ibyo nkoko cyarazireka acavugateka rero ngerageze mu nkwavu nazo. Cye narashatse nk'umwankira ubona najya azitungiye naho namuhaye ndareka ndabona kumenya ibintu atacho bimaze muga ndavuga ati impano y'umwana reka hamwe no mubuza no ndiko ndamutesha umugisha. Bavuga ngo inzira z'Imana ni nyinshi iguheramo. Ndavuga ntosho gusanga umugisha azokura mu rukwavu hamwe ndamureka uko bimugora akazara hambye ati iki kirananiye kirangoye icyo namufashije nagenda murondera mu veterineri azakaza mufasha muga mu nyuma aramubwira ati inkwavu ntizigoye buriya ati imiti haje mu ishamba mbona ko yarateye n'ikintu cy'igitego cyitwa umubirizi. Usanga umubirizi urukwavu rurabukunda cyane azihaye kabisa ntizasubiye kugwara. Aramwigisha ingene
urukwavu ruriye ibintu biri ku mucafu ati rurashobora kurwara no gupfa rugapfa amwigisha ingene yuko yoza araronga ubwatsi ibyo zigaburira na turoto haragize igihe turoto bimugora akagenda akayigurira ku mutoyi muga tutasanga birazimvye cyane niho namurondera rero umuganga ambwiye ati burya urukwavu rurose icanda biye byatsi bitandukanye ati hajya buri ko rurivura rero ubundi ndabona ko aziho ubwatsi butandukanye ndabona ko ari sawa ntibimugora cyane mu ntango hariho umuganga yagerazi aramuterera urushinge rwabaye ubwo ntibasubiye kurwara hamwe ndabona umugambi murami mwiza tubuze gusa ingene tumushyigiye kugira azamuke gusa n'ahandi ho ndabona ko byari bimeze neza no kuri ndi ngaha hamwe nashomereye abatoye ibintu borara ubusa yashobora kugurisha urukwavu agasoma ibiharage nabwo ndibire mvuga nti no kuri ndabona ko umugambi wari mwiza yego ico no guhanura nuko ubwa mbere mwaronderana nk'ugwaruka rwose ruriko rakora umugambi nk'ubu w'inkwavu muhagira ikintu kimeze nka koperative mugo umwe wese abakora ni nka koperative yari yaborozi hanyuma ico gihe maze kugira kumenyana murashobora kugira nka ruguru mukarondera centre mwubaka muva muti aha niho twororera inkwavu ico gihe muba muri benshi umva urafise gwawe ubundi afise gwe mugamo gaca mugira centre muhorizako iyo centre ikiba nka centre de rayonnement izotuma aborozi b'inkwavu bose nk'ubu umwebwe nimwe muca murondera n'isoko bose bagaca muza murabagurira abantu basanzaye hirya no hino bashoye mwebwe mukamwegeranije mukarimwe mushora kuko mu nyuma muzosanga nawe mufise nka boucherie specialize ku nkwavu canke mugasanga nk'ubu hagikongo kuko inkwavu zizotora zibe nyinshi je nariyumviriye mvuga nti hari ibindi bihugu maranza ndabiraba kimwe cyose kiravuga kiti twe twatejwe imbere niki ntanza karorero nka Denmark nagiyeyo ndaraba igitungwa bateye imbere bobo bafashe igitungwa c'ingurube bacafata muri Denmark niwe buri ku munsi baba bafise miliyoni 5 z'ingurube baba bazi bati tubageze ingano kuzobona jambo nyinshi z'iburaya ziva muri Denmark urumva nayo natwe nko mu gihugu cacu turashobora kuvuga tuti ni igiki tubona gishobora kuduteza imbere tukafata nk'ubu tukazovuga tuti inkwavu niyo yabaye isoko ryakuzana nk'amahera y'agaciro kuko iyo twazigwijije atawugisija gusoma mwebwe rero ayo makoperative aba yabaye hirya no hino niyo aca asarura no kuva mu bene gihugu bose agaca bashora nko hanze ico gihe muzosanga musigaye muri urusosiyete runini ivyo ndiko ndabivuga ko hari handi nabibonye nko muri Liban nabonye amakoperative yorora inkoko nagiye ahantu kwihinguriro babaga inkoko 50 ku munsi mu gitondo imiduga igenda kuzana inkoko mu makoperative anyuranye mu ntara zinyuranye bagaca bazana imiswi nibo bayikoranye bagaca bahereza babandi nabo urumva nk'abantu babaga inkoko 50 ku munsi baca bashora bazishora muri Israel bagashorera muri Syria ibihugu binini ni Israel na Syria bashoreramwo umva ca umva no hagati mu gihugu barashorera ibyo rero nico gituma nabwira nti mwamaze kugira ikintu kinini mwamenyanye batamukubaka centre gushika mwigira n'ihinguriro mukazosanga ejo igihugu ni mwebwe musigaye amucinjiriza amakori menshi amahera y'agaciro ivyo byose birashoboka ikindi nawe we nk'ubu urashobora gutanga kwiyumvira urabona ngaha nta espace hari ni hatoyi mugabo urabona ushaka kwiyumvira binini hagiye ashobora kuduga nka muri Bujumbura rirare ukabwira umusitani cyangwa guverineri uti ntimwompa tindakeneye ahantu nororera inkwavu kuba babona ari terambere uzaye kuco ugira abakozi bakora ugaca usanga wewe usipervisa gusa ufise abakozi batanga akazi hanyuma niyo ntara nk'ubu dufate nk'amaganga urabona haba hegereye n'abarimwe abarimwe niwe nyene ucubigisha kuko ahantu ukoresheje amase y'inkwavu ntasasana ni ukoresheje amase y'ikizungu ntawe bisana uretse ko ari biba ari ivyo kurya bifise akanovera kanini n'isi urumva ikimera neza kandi n'umwimbo uragwira ukaba munini ivyo byose rero nivyo hajya tuvuga abajeje intwaro twe tujeje nyene kuza turabereka inzira hanyuma nawe mugakora uko mukora rero ko umuntu wese azotera imbere niko n'igihugu kizotera imbere ariko ndagukeje nk'ugwaruka kuko
mu minsi yahera urwaruka bonga ntirubona iyo ruzoja ariko ubu bariko barakanura ubuze ngo wize electricité industrielle nanje ndafise umu engineer electromécanicien uno munsi ni wagira amaroshereshe ku biterwa yorora nawe inkoko kandi yari yize murumva vya mekanike ubu ariko arankorera nka je wanje biogaz izoza ni gaze ijya ya timoteri kuko twafashe umugambi yuko ahari iyororero ryanje ca ndahashira umuyaga nkuba uvuye aho nyene kugira abantu bazabona akarorero ko uruzana imoteri igaze yatsa iva ngaho nyene iyo moteri nayo nzoshobora guca ngenda mu mwonga mpampa amazi aduge urumva ntibizaba binzimvye nce mvomera nko muci uvomeye nk'hegitari 5 muci umva yuko uburi kuragwiza umwimbo rero n'utuntu mwene utwo duto umuntu aba yibaza ngo ni duto mugabo ugasanga nitwo duteje imbere umuntu ryahiganwa ndumudeje araduciye tuzi wawe nawe uri umudeje kuko uratanga akazi kandi uri kuragwiza umwimbo itunga ry'igihugu. Yego murakoze cyane nyene icubahiro nagomba nsubire kandi kuramutsa umujene kubera ko igihe tuvuganye naciye ntahura yuko ari mu bantu ba mbere batahuye umugambi kuko yatubwiye yuko yatanguje inkwavu 10 ubu nyuma y'amezi 6 akaba igihe cyose ashobora kugurisha ibiro amajana 3 vy'inyama kimwe kigugwa 12,000 bisigura ko mu mezi 6 afise imiliyoni 3,600 bikamuha amafaranga angana ku bihumbi amajana 6 ku kwezi urumva ayo mafaranga simake kandi yatanguje umutaho uko uboneka hanyuma rero ubu inyuma y'imyaka 2 payeje bayo ubu nta mu gihugu cyose aba jeune nk'abose barazi uwo mugambi payeje ubu twaheruka indwi heze twariko turagendera ama cooperative n'ama projet yose y'aba jeune tumaze guha ubufasha no bamenyesha yuko bimeze neza cyane hariho ibintu byinshi abantu batari bazi bashoboye kubona aha no vuga nko ugwaruka rwaba ururi mu bworozi rwaba ururi mu burimyi canke mu mahinguriro atandukanye nkaba nashaka ndanababwire yuko mu turiko turategura ahantu tuzokurishiriza ivyahinguwe gusa no gwaruka rwonyene ruri muri no cadre yanuze ya payeje ajya kuri Palais des Arts akaba turiko turashaka kwasubiramo kugira ngo iyo ntuzenye iyo ya Palais des Arts ishobore gufasha mu kugira supermarché y'ama produits y'abajene donc ubu rero bimeze neza ejo twariko turavugana n'uyu mujene atubwira ati burya hariho ikibazo mabona afise ntuzenye umwimbo munini nya w'amaganga y'urukwavu hakaba hariho rero ni ihingura ntuzenye projet y'ugwaruka ababaye abambere muri rya concours de meilleur projet bo muri payeje baci baja hamwe ubu bari ko baragira bagomba gushiraho ihinguriro rizohingura umwavu nkaba nababwiye yuko bashobora gushiramo n'igisata kijejwe guhingura umwavu uvuye mu ntuzenye mu maganga y'urukwavu rero ku vyukuri je mbona aho tugeze harashimishije nibaza ko mu kiringo cy'undi mwaka canke c'imyaka 2 atamuntu azoba atagwaruka ruzoba rucidoga rwabugwaruka canke abene igihugu kuko bazoshobora kubona ko umwimbo n'ibikorwa bivuye mu mino y'urugwaruka biteye igomwe hariho ikintu nari ndiko ndamuhanura kijanye no kuja hamwe n'abandi murakwiye nkamwebwe nka payeje ko mumenya ugwaruka rwose riko gorora inkwavu kugira ngo mubafashe kuko burya iyo abantu bagiye hamwe ntabagira ingufu isoko ikigira ingufu murandaba ingene usanga nka mu mabusheri bazimba abantu ariko bararangura inyama bakabazimba mugabo ibagiye hamwe nk'ubu bose kubera payeje ubumwebwe muja mu ntara zose mugaca bagira cooperative nuvuga nk'ubu muri ko aho bazohora bagurishirize ibintu vyabo murashobora kuvuga muti iki ni gisata c'ivyorogwa inyama amagi amata gasanga ico gisata bakakibona ico gihiyo soko urumva ikikomera kuko abantu benshi banka gukora kuko batabona isoko bagiye hamwe bakagira ingufu byogenda neza cyane nkaba nibaza uko mwoca mu bikurikirana hanyuma haba bari mu gisagara ahantu novuga ko ari uturorero gusa mwisanzwe mukabaronderera hagati mu gihugu nkaha abo mu gisagara bo ngaha gukorera ngaha muri za Mugongomanga za Mukike ha muri Bujumbura rirara ngaha hagufi za Mubimbi ibubanza n'ibintu byoroshe cyane murashobora guca mu baronderera yindi centre
bari hamwe borora inkwavu mwakorora nkeyiwe ubundi we mugabo bagaca bagira n'izo rero bororera hamwe kugira ngo umwimbu uduge niho bashobora kurondera isoko bigakunda kuko ega mu bindi bihugu bakubwira bati wodufurnisa inyama zingana iki ku ndwi umva rero udashobora kuronka nk'itoni nka 200 ushora mu ndwi iyo soko ntuyironka nije ituma rero mwobandanya mugira mutera intege mugane nimwamara iyo rya soko kuyikora nibaza ko bizogenda neza ariko mugume mwiyumvira ibiruta hajya ni hatoyi kuri paradeza mwiyumvire yuko hazoba ahantu hangana nk'ijya soko ya Kamenge yose ugasanga rimwo ibintu byo gwaruka mwandanye mu vyiyumvira uko n'ahandi je ndabona yuko Uwimana umugane w'uyu mutama Imana iri kuri yahezagira Burundi kandi tubandanya dukora kandi tuzobandanya dutera imbere murakoze cyane nagira mbonera akaryo ko gukeza aba bavyeyi hajya kuvyara ibikura nawe urumva kunezerewe nk'ubu babonye twashitse no mu rugo iwabo bavuga bati none twari tubizi ko bizoba mugara kubera ikibondo canyu urabigere bigenze novuga nawe no kubakeza ndaba tera intege kubera musanzwe umva namwe mutera intege abana banyu twashaka ubwangiye ko tworose abavyeyi bose bameze nk'uko bakuriza abana babo mu bikorwa kandi mpora bivuga keshi ndababwira yuko umwana mwiza no umwana abavyeyi baguma bereka icazoba igihe nawazoba ageze mu bigero kandi akagoni ngo uzokwitwaza ukuze ugaca ukibasha aha nko buriko urarema kazoza kawe nabandi bagaca kurabirako